wasanga tuhigana ku rwego rw'amashuri turaja ku makomine turaja no kuri province ucapa nyene uri umucafyi aho hose ego nari umucafyi rero byananatumye ndabikunda cyane nguma numva nifuza kuzogera ku yindi ntamba n'ubu ndacyabona ko hari ibyo ntashoboye ku buryo nsigara niyumvira ati mbonye umuntu azi gukora ibintu byo gucapa cyane byomfasha cyane kumwegera kugira mbashe kumenya ibindi kuko abahinga barakeneranira muri mako mwete ndacyari nawo ko kubandanya kumenya ibindi kunzi bawane creative ngiye kubaramutsa ndabaye ikaze niwe cyangwa mwaramutse bino mwerereye kuri microphone ni Jane Canada promoter uyu munsi rero turi mu ntara y'Amakamba aho twagendeye umuntu akomeye cyane benshi birashika mukunze kumubona ashushanya mu atandukanye ariko ntumenye uwo ari we reka tumuhe ikaze rero kugira ngo ashobore kubibwira neza na neza kugira ngo tangure ikiganiro cyacu ndibaza umutumire benshi ngo musanzwe mutamenyereye ariko uyu munsi ndabizi maza kumumenya kuko umuntu ngaye Makamba asanzwe akomeye cyane ndakuramukije kandi nawe ndabaramukije cyane kabisa ndabona dusanze ku kazi uri ku kirori ibikorwa bimeze neza kabisa ibi ndabona ni sawa nziza mbega gabasha jire umuntu kidukunda kubona ahantu hatandukanye hariko ibitabo byinshi cyane bitandukanye numu design akomeye hari Makamba ariko benshi ntibari bwamumenye uyu munsi navuga ati ngo reka nshike ahantu asanzwe akorera imirimo yiwe jire ngiye kwikaje kandi kugira ngo utwibwire neza umuntu uwuriwe wowe ego umurate cyane abese bashobora kuba batanze amazina yanjye ariko amande ya no kubesha menyereye izina ry'umwuga nakina nise n'abavyeyi musanze jire ariko abenshi bamenyereye nka Jile Art ari kuri page niyo mazina nkoresha bivuze ati ni Jile Artiste Peintre Makamba ni wacu niyo mavuko yanjye mukaba bita ku mutumba wa Nyankara gashingiye mu gikombe ariko nsanzwe mbanye ni Makamba cyane ndabona ibintu bimeze neza kandi twisanze no ku kivi kuko arangura imirimo itandukanye mbega Jire hari Makamba kano kazi ko gucapa benshi dusanzwe bakora dusanzwe bamenyereye ubundi buzi butandukanye ariko Jire wewe yavuze ati ngo jewe reka ncape ko nabona niko kazi kanje mbega wavyumvire gute bino bintu byo gucapa bino bintu byo gucapa ubwa mbere na mbere nakuze ndabikunda cyane habaho niga mbere nanatombora ngira amahirwe nkura mu muryango baranshigikiye barabikunda cyane ariko maze kugerageza kuraba mu gisagara cya Makamba hari abandi babikora ariko naripfuje cyane kugira umwete kugira nzobone ndi ku rwego nk'ubw'abandi numva ndabikunda cyane cyo gituma n'ubu nguma nkora nishaka n'umwete kugira ndabe ko no kwameliora numenya byinshi mbashe gushika ku yindi ntambwe nk'abandi mbona barateye baragezeko ego Jire rero akaravuga ati ngo uyu mwuga nakuze ndawukunda kandi cyangwa n'amahirwe n'abavyeyi banje baca baranshigikira mbega Jire tugize imisi tubona ku mafoto ku mbuga ku marezo sociaux ku mbuga ngo kona bumenyi amafoto wagiye uracapa atandukanye abantu bakomakomeye hano mu gihugu cyacu Burundi mbega Jire wavyumviye gute kugira ngo ucape bajya abantu canke byagenze gute gabasha ego kugira ncape bajya abantu bwa mbere haba hari namanza nkanaba bwa mbere abo nkunda cyane hari abantu nkunda cyane bene n'uburyo badutiramisha n'uburyo baturyohera nkaraba ati yamara umuntu vraiment ndifuza kumucapa kubera nanje biratuma menyera gukora nyene bijanye n'uyu mwuga nkamucapa kandi nkanaryoherwa mbonye bene kubibona bashoboye kubona ati yacafye naka bica bimpakoraje cyane bikananyereka ko ndi kumwe n'abandi ntari jenyene bica bimpanya kumva nyene no komeza ncapa abantu bamenyereye kugira ngo ndabe ko bona amenya ego mwavyumvise nko Jire mugize imisi mubona amafoto atandukanye acapa abantu asanzwe akunda kandi nawe nyine bakunda kumuteramisha mbega Jire muri no misi canke Jire mu kazi kiwe ka misi yose kandi kazi zo gucapa ubona ugafise mu burambe bungana gute uri kwaraba nkawe ku bwawe aka kazi ko gucapa muri make ndakamazemwe imyaka myinshi gusa beshi ntibari banzi kuko kuva nkiri mutoyi namwe naranabihanirwa cyane nkiri muri primaire
ha mu wa gatatu mu wa gatanu konye ariko nkomeza kubikunda gose cyane rero ndabishyira ko numete mwishi ko yanibuka hariho benshi nagiye nigira ko ivyo gucapa babindusha ariko kuko naza ndabona ivyo bakora nkabona ko bandenze ncangira umwete nanje yo kwifuza kuzogera ku ntambwe nabagezeko muri make ndamaze nk'imyaka ikwira muri 8 konye 10 uri kuracapa ivyo gucapa ariko benshi batanguye kumenya mu za 2020 maze kwegera ngaha mu gisagara Makamba yego kuvuga ubwa mbere wakorera ahantu hatari mu gisagara hari mu yaho gatumba ubwa mbere nakorera aho mvuka inyankara aho bita mu gikombe cyane cyane niga kuri Ecofo nyankara bamwe baranzi abagiye barahiga n'abagiye barambona nyene mu ma competition atandukanye nabikora cyane nigi bega mwamwarigeze kuja mu ma competition ko numva mvuze mu jambo competition ijambo ryo guhiganwa ego twarigeze kubijamwo tubifashije iyo ni higanwa ryatunganijwe na Corodaid cyo gihe niga kuri Ecofo nyankara baratunganya higanwa ryahera mu ntuze mu gacimbiri rikaja ku mutumba mu komine no kuri province cyo gihe rero niga kuri Ecofo nyankara turutanga tuhigana ku mashuri turaja ku makomine turaja no kuri province ucapa nyene uri umucafyi aho hose ego nari umucafyi rero byananatumye ndabikunda cyane nguma numva nifuza kuzogera ku yindi ntambwe nubu ndacyabona ko hari ivyo ntashoboye ku buryo nsigara nimvira ati mbonye umuntu azi gukora ibintu byo gucapa cyane byomfasha cyane kumwegera kugira mbashe kumenya ibindi kuko abahinga barakeneranira muri mako mwete ndacyari nawo kubandanya kumenya ibindi aho ni sawa kabisa ndabona ko nshoboye ni kuvuga yuko nubu uracyari mu rugendo kandi uracyabandanya yego mbega basha kuvuga yuko musanzwe gucapa ibintu bitandukanye ari amatablo n'amafoto atandukanye n'umuntu akeneye yuko umucapa uko nyene urabimukorera navyo nyene ego nivyo tukora gusa bivanye na time kubera aha mpande yuko nkora ibi ndashara umunyeshuri uracyari umunyeshuri ariko sinagize amahirwe yo gushika mu ishuri rivyigisha etesa ariko maze kubona ko ntarasamahirwe yo gushika muri iryo shuri naciye ngira umwete mwinshi cyane wo kwegera abahaciye n'abazi ibintu byinshi kurusha ivyonzi kugira ngo mbashe kumenya vyinshi hamande yibi nkora ndacyari umunyeshuri ariko muri vacances niho ndabikora cyane kugira ngo bandanye kugira nte kumenyekanisha umwuga nsanzwe nkora ndabona benshi bavuga ati jire mbe uyu muntu acapa jire ni muntu ki uyu munsi rero namubazaniye ngira ngo muriko murumva ikiganiro tuko turagiyanira hari n'abandi benshi bitwa ba Chimamanda Moses ba Demana ba Alvin Smith eka n'abandi benshi cyane wagiye uracapa aho bose nibaze yuko ari abantu ukunda cyane ego n'abantu nkunda cyane mbere banashaka nawe nagukunze cyane ndaguhava bangomba kuvanda gucyafye ndibaza ifoto aza kuba yancafye nanje ndibaza amashura kuyibona mu kanya gato canke mu mwanya uri imbere kuko uyu muhungu ngahi Makamba twasanze ari umuntu akomeye cyane aho twaciye hose izina jire umucafyi ni izina risanzwe rimenyewe cyane mu bintu byo gucapa mbega jire kano kazi uri kuraraba nk'umusore niko kazi konyene zo kumubandanya canke uzohindura kandi muri make urazi ko umuntu akora byinshi kugira arabisha umutunga ariko mu byo nakunze cyane ibi byo gucapa bifise numero ya mbere ndabikunda cyane ko ndabona ari byo byoshobora kuntunga bigatunga n'umuryango mbere bikanatunga n'ababanyi n'abagenzi konye kuko hajya biryoshe ufise impano hakabaho n'abandi fashije kuko wayimenye ego muri make impano yo gushushanya niyo mbona nakunze cyane kandi nifuza kubandanya kugeza imana inzigamye kugeza mu busato bwanjye aho ni sawa kabisa numva jira avuga ati ngo je umwuga wanje ndawukunda kandi ni nawo nzokomeza n'imbere no muri kazoza mbega jire uri kubaraba hagati y'urwaruka rwo muri iyi minsi ko benshi tuvuga yuko benshi batitaho ibintu by'imyuga cyangwa ibintu by'Imana baba bafise we kubwawe nakaye kamo rariki yankugwaruka ako monotera urundi gwaruka nkanje muri make abenshi biratugora kumenya impano zacu urazi impano ziri kwishi gutandukanye ariko hari umuntu afise impano nyinshi muri we ariko aba hakenewe impano akunda cyane niyikura kandi niyo inamutunga akamurano tero ndi gwaruka nuko cyane cyane ikintu cy'umwuga turavye nk'isi tugeze ubunye ikintu cy'umwuga ni ikintu gikomeye cyane urashobora kuba ukora ibyo gucapa ukora uri umuririmbyi uri umukinnyi wa sinema n'iyindi myuga myinshi itandukanye ariko bikagorana uburyo umenya je impano yanje niyi ariko muri zijya mpano bona zitandukanye urashobora guhitamo imwe ugaca wegera bajya abantu bazikoreramwo nk'akarero nka je ndacapa harashobora kuba hari umuntu agomba kumenya ibintu byo gucapa
ntazoshobora kumenya gucapa mu gihe agumye hari atagize umwete n'amaroshereshe wo kubimenya nka je naraciye ku batiste batandukanye bishikira amenye wagiye urabegera bukiye bakwereka ubwo bazi nabonyene muri make nta wifasha kandi nta mukuru abura mukuru rero maze kubona kuri mutoyi wegera bajya bakuruta kugira ubigireko ivyo utazi yego cyane bigireko ivyo utazi muri make rero akamonotera ugwaruka nukwiga kwegera babaruta mu kintu kanaka muri domaine y'abasanze barimo kugira ngo bibafashe kumenya ivyo batazi kandi nabajya bakuru bakiyegereza batoyi iyo bibaye ngombwa yego bakiyegereza bajya batoyi kugira ngo reko bozamuka kandi kuko ushobora kubona ati je ndazi iki ariko narabuze uburyo no kiduze gira amaroshereshe rondere bajya abantu bagikoreramwo ubasaba ubugenzi mugumane kenshi uzosanga nawe uri kurabimenya uri kuraduza iki yampano yawe ikaronka yivugira ndetse ukanamenyekana yego mbe basha nka jire we uri kuraraba nk'abakunzi bagukurikirana kuko benshi bashobora kuba batakuzi canke akaba n'abandi bakwipfuza ariko babuze naho babihera mbega jire we ushobora kutubwira muri make ibikorwa nyezina ushobora amaserivisi y'abantu bashobora gukenera nawe usanzwe umenyereye ushobora kubafasha mfatiye mu karere mperereyemo amaserivisi akunda kunkenerako nayo kwandika ku bihome nko kwandika bijya vya cafeteria ibintu nk'ivyo canke gukora amabanderole no kwandika ku dupira gushirako amarogo ibintu nk'ivyo cyo kimwe nabaza ari amadesero runaka bagomba ko ndabashapira ku mpapuro bisanzwe cyo kimwe no gusiga amazu nk'ibi vyose binije nabisize urumva nk'abaguma gusiga amazu navyo turabibakorera gusa kubera tuba dufise time into umwanya muto bivanye no korazeyo vy'abanyeshuri n'abanyeshuri nk'ubu turatangura noca manza mbere nk'ugabanya ibikorwa cyane hama mvuye kw'ishuri rero nje ntangura gukora nisanzuye ndere nabo dukorana ariko ikintu tuba twifuza cyane mu vyo dukora vyose ubufasha urazi nta muntu yifasha nukuvuga nk'ubunye hariho abadukwikana bari mu bihugu bitandukanye canke bari ngaha nyine mu gisagara ca Makamba ikana no mu bindi bisagara bitandukanye bigize Uburundi bwacu nukuvuga yuko nk'akamo uri kuratera abakuru bacu iye badusumba canke naho abo tungana bashobora bati ngo je ndashobora kumutera ndashobora kumushigikira ni ikihe kintu ubona ushobora kuvuga ati je bashobora kushikira muri iki kintu uri kuraraba ku ruhande rw'iwawe muri make nka jewe ndamutse ndo nk'ubunshigikira kuko ivyo nkora urazinda bikora nishigikira kandi ntibiba bihagije tuba twifuza abo dushigikira kugira ngo impano igere kure kandi dubandanya gukora ibikorwa bigume biriko biragira biragenda neza nka jewe urumva ndamutse mbonye ndapfuye kw'ishuri nkaronka umuntu amfasha ashigikira fana banje ntaho nshobora kugera kandi bica bincana intege urumva muri make naho ngeze ubonye bimwe ndabikesha abakiriya banje n'abadushigikira batwereka ko turi kumwe kandi turibaza yuko hari n'abandi bari inyuma bavuga ati ngo nuzi ubona kino kiganiro wese ahazoba aherereye avuga ati ngo narabonye imakamba hari umuntu azi gucapa nubwo nzoba ndi mu yindi ntara canke mu ikomine hariho izikomine za Mabanda za Nyanzarake sinzi kumaze gushikayo ugenda kubakora ibikorwa nk'ivyo nyene ego mu Mabanda naragiyeyo kwandika kuri farumasi Inyanzarake hampande y'Inyanzarake hari kubera ibi vyo gucapa narabimenye mu ntari zitandukanye kimwe navuga amarosherishe ugaruka gwinshi na jewe ndimo twicwa no kutabaza no kutagira amarosherishe kuko nka jewe nabona ko mbaha Makamba centre abatiste bahe Makamba negereye banyigishije bitari biki Nyanzarake hari umartiste yitwa Power hamwe n'umartiste yitwa William ni Willy hamwe n'umukayogoro umartiste bita Munyonge abo bose n'abartiste twagiye turahura ngira amarosherishe nkaheba nitika mvuga ati ngiye gutembera ngiye kora amartiste ariko nibaze kuhashika rero ntaburi ivyo ngenda menye ariko nibaze yuko ngamwe gisagara ca Makamba uri umartiste wenyene ucapa wenyene ngaha Makamba basanzwe bakumenyereye cyane cyane ngaha Makamba ivyo navyo nome arashobora kuba hariho n'abandi bartiste bahari urumva ni benshi sije jenyene yego ariko uko iminsi igenda niko izina ritari kura buke ugasanga umuntu ageze kure cyane yego uko iminsi igenda niko bazatumenya kandi umva ndabifashijwemo n'abafana banje n'abakiriya banje kuko ni nabo batuma amenyekana kuko ngize nka poste y'ifoto na cafye hagacaba ku bandi urumva ko baba bamfashije kugira ane kumenyekana
kumenyekana byumvikana ko ndi jenyine ntaho no kwigeza uri wenyine urumva urakeneye na kare intoki ngo zigiye zigize gute zikoranye yego no kuvuga yuko rero mu kurangiza kino kiganiro abakunze ko badukwirikirana urashobora kubatekera akajambo kamwe gusa kugira ngo ushobore kurangiza kino kiganiro ndibaza n'ubutaha tuzoshobora tugutumire kandi canke naho tugusange ku mirimo ya misi yose. Yego akamanotera bariko baradukurikirana nuko ugwaruka aho turi ikintu twokora mu kintu dusanze dukora cyari cyo cyose nuko twogira amarosherishe menshi yo kwitaho kumenya ivyo tutazi urumva amarosherishe muri make nimba ari ikintu uzogira ati ndakeneye kugendera hana njanywe no kungura ubumenyi naho razi naho no banzi ikintu kingana gute nkaguma ngana ntagize amarosherishe ntayo nogera muri make akamanotera ndigwaruka no kugira umwete wo gukoza amarosherishe ku bandi babifisemo uburambe kubarusha. Ego muri make nukwegera abakuru babo ego umwana runaka ego